Yesu ashimwe. Umutwaraga ikohare goshe kwaya. Abene data bose iyo baririmbamo. Yesu ahabwa icubahiro. Yesu ahabwa icubahiro. Turashima Imana cyane rero. Hari igikorwa twebwe ubundi twitwa iyo korali mugabo hari izina twihaye. Ubwa mbere turabazigurijwe. Amen. Ugira kabiri turabanyamugisha. Amen. Uko turi hanga w'abarongozi ba korali bakorana Jonathan. Ugira gatatu tubigiramo murakoze cyane papa. Urwego rw'abanyamuziki ba korali, urwego rwa korali, ibi biganza byacu birahenzagiye. Basaba umuntu wese ariga agorora ikiganza. Nimba twizera Yesu Kristo umwami n'umukiza, twatuvugisha muri aba bantu. Nimba umurozi yovuga bigafata, natwe dufite ubushobozi bwo kuvuga bikagira gute. turanezerewe cyane. Kado ya mbere ni iya kohari, kado ya kabiri ni iya mwene data mukorana igikorwa muri korali. Bari komponisa turataha mu gikorwa umumaro wabo. Uraza kwibonamo. Ubugira gatatu hariho abamizisiye bari ngaha. Abo bantu bose muzamusigara mu bantu amafoto nk'ubu, ariko hariho abanyamuziki bari ngaha nabo nyine barabitaho. Urazubaka wishimira ijambo ry'Imana. Yesu abahezagire. Yesu abaha umugisha. Ifoto twebere tugira ifoto nziza biseneza umugisha. Aka aragatabura atangurira kohari. Yesu abahezagire.
korale ya mbere acakurikira abiganye na Yvonne. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe kandi. Amen. Natwe na korale ya mbere ni abana dukorana ibikorwa mu Kamenge. Twaranezerewe cyane kubona umukozi w'Imana mwarimu asohoye umusore Jonathan nka korale ya mbere. Twaranezerewe cyane, twumva rero by'ukuri reka dusabe mwarimu na madamu nabo nyene babyaguruke tubakeze nka korale ya mbere. Twariyumviriye rero tubona ko nk'abaririmbyi ba korale ya mbere twogira icyo dukoze kwa runo rubanza. Urabona bariko barabikora, ariko nka korale ya mbere twagomba Shefuteni atambuke ashikirize iyi famiye akaganuke. Reka dusabe abaririmbyi mubagire gato, Shefuteni adufashe ashikirize kado ya korale ya mbere. Haba kandi nk'uko mubibona twanezerejwe cyane n'umurongozi umukozi w'Imana mwarimu Budiyo, nawe nyene korale ya mbere bumvise bo guceza. Turasabye Shefuteni nawe nyene amushyikirize ako kaganuke k'umunezero. Tutarandiriye muri byinshi, Imana ihezagire ubwo rwanyu Jonathan na Yvonne, mugire umugisha w'Imana. Murakoze cyane. Mufata amafoto hanyuma karibu abiganye na Yvonne. Mwami Yesu urakwiye icyubahiro. Yesu ashimwe kandi. Tuhagaze nk'aha nk'abantu biganye na University East Africa Star University. Twaserukiye umuryango munini, benshi bafatiriwe. Batwifuze kujya kumushyigikira, kumwifuriza urugo rwiza, rero aragikemanya kuko twibangikanije murakoze. aca yakurikira abiganye na Jonathan. Karibu mubanduke. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Namaze kwitsina abiganye na Jonathan. Yari umuvandimwe baje kumuheza kuri uwo munsi w'itsina. Turi kumwe na nshuti mubona ngaha kuko tuje kumushimira kuri ino ntambwe nziza yateye, tunamukeza yateye intambwe nziza mu kumufasha, ukaba wanamuhezagirishije na Bibiliya. Imana imuhezagire cyane, kandi tukaba twamuzaniye n'akaganuke ngaha anye. Turacagatunganya igihe turaje kumuraba, tuzaza tumuzaniye ibikwiye. Yego, Yesu ashimwe kandi. Karibu namwe mukurikire
kurikira abiganye na Ivone nyene muri Matoyi. Manishimwe kandi ugatinga aho biganye na Ivone muri Secret Premier turabiziwe cyane kuba turi hano turi benshi ariko benshi bafatiriwe mu zitandukanye turamusabiye kuvugisha bwinshi abyare aroge byinshi abantu bari menshi cyane. Hanyuma abuzukuru bwite babudiye abuzukuru baguma babisaba mugasinzi ko ari bwisubiriza mugabo baguma babisaba abuzukuru babudiye mutunyarukirize ko turacakora ibindi abuzukuru kaze munyarutse n'ijambo ryanyu iminota ibiri. Turashimiye cyane kora pamudogo w'iwacu agize mariage yo kubiryoshye abaduha impanuro nyinshi cyane pamudogo w'iwacu nitwo mwita Jonathan kuko yadukujije neza yatureze neza nawe turadufise ikintu tumushikiriza na pamudogo w'iwacu dukunda na anko bamuyomba twese turaha reka tumushikirize kandi tumusabira amahoro y'Imana azobandanye abana nawe. Hanyuma hakurikire koperative Girakazoza Keza. Koperative Girakazoza Keza mwikazanure namwe muze mushikirize ingabire yanyu. Hanyuma babarangije duca duha kaze rero abantu bose bazitekeye mu envelope baca bazishikiriza. Hanyuma ico gihe turaza gusaba abariko baradufasha mu vyuma baca bashiramwo baca bacuraranga. Yesu ashimwe. Natwe turi ngaha baje duserukira koperative Kazoza Keza. Koperative Kazoza Keza rero iyo Ivona ariko nkuko mutubona ngaha turi benshi mugabo uko turaha twaje duserukira abo benshi bagize koperative Kazoza Keza. Koperative Kazoza Keza rero ifise inka nyinshi. Izo nka nyinshi koperative ifise yarakuye n'imwe kugira ingabire Ivona. Inka rero twazanye inka ifise amahembe mugabo twarayigurishije tuyishira ikintu kugira dushobore kuyishikana nawe. Bagira rero tuyimushikirize ari kumwe n'umushingantahe wiwe. Hanyuma banyavyuma boca bashiramwo. Ndamuhaye umunota umubu yari yawusavye sinamwanditse. Yego murakoze cyane. Je mpagaze ngaha nka narume wa Jonathan
aserukiye anarume na Jonathan. Bwa mbere ni kumukeza ko yatweretse ibirori byiza kandi yiteye iteka, atera iteka umuryango, atera iteka Imana inamutera iteka. Kuri ivyo rero yaronse impanuro nyinshi zikwiye. Kimwe gusa ni umuhanura muri ibyo byose azokwihute kumva imbere y'uko akora cyangwa agira reaction cyangwa afata ingingo, azobanza gusenga Imana, hanyuma mu nyuma amaze gusenga Imana agashishoza, niho azofata ingingo, ntazafata ingingo byihutihuti. Urazi ingene inyokorome uko ameze, urazi bikwiye. Murakoze, twaronse akaganuke twa muryango waguteguriye, nuko bwakire n'umutima mwiza. Murakoze cyane. hanyuma abandi bose mutonde ngaha, abandi mutonde ngaha, muce muza murashikiriza tamajambo muvuze bukebuke. Ariko iyo mutonda gutya niho vyokoroha, niho vyokoroha. Bafata n'amafoto, abanyamuziki mudushiremwo, hanyuma niho hagaturangiza. Kubisanzwe bofoto mumwe wese nayo mafoto nayo yokoze. Nagomba babafotore gutya, abafotografe babafotore gutya cyangwa bafate video, hanyuma mushike mutanga gusa mukaye, kuko hari n'amatako muzoba mukoze munyorohereje muri ubwo buryo. Mushike mutanga icyo mwasanye, muzoba mukoze shirako muzika ute bayo tanamuhurayo. Yes,
Just